berisima ya morogo irasohoka isohotse washaka just nayizi Jenny nikunda Diamonds indirimbo zo muri Tanzania hanya nta ndirimbo nimwe ica muri television je ntazi ya nyuma meruka kumera ni kwepa kagenda yizire kuko ndinda kuzigisha abo bana nizo zigenzo ndirimbo ujya mu mama mubona ari kuri chaise roulante mama wanje ujya ni mama wanje umama wanje rero yari umumama vraiment n'umumama yari n'umumama mugabo yari umumama agira sport agira iki mugabo umwaka w'ibihumbi 2023 buca ahejeje gukwiza imyaka 80 umutsi wo mu mutwe waraturitse ikintu kimeze nk'afese aca tasura kuvuga nasura urabona ngene bimeze kuvuga guhaguruka kugenda riere nakino hanyuma rero jewe hajya mu bisanzwe ikintu cyose ushaka gutanga kuvuga transmission gutanga ikintu ni urakivuga uvuga mu mazina ukaririmba ukagira iki je mu bisanzwe rimwe na rimwe hari amazina nkora nandika narashatse kwandika ikintu kirananira yo uvyandikira umuntu keshi ibyimvuro bibiza hanyuma rero bica bihurirana rero yuko hari indirimbo yari iheruka gusohoka ya berisima ya morogo irasohoka isohotse washaka just nayizi Jenny nikunda Diamonds indirimbo zo muri Tanzania mugabo hari ahantu hari abana nigisha kuva mu mwaka wa 2021 hari abantu bafise ubwenge buke baga bita Trisomie nigisha sport kugira bakomere biyumve kuko umwana umfura yanje afise problem hanyuma rero ndiko ndabigisha ndumva ndabigisha sport ndabatambisha hanya nta ndirimbo nimwe ica muri television je ntazi ya nyuma meruka kumera ni kwepa kagenda yizire kuko ndinda kuzigisha abo bana nizo zigenzo hanyuma rero naho rero nakenda nkabona ati mbonye umugore bavuga ngo hari umugore wandika indirimbo ndabikurikirana inyishu yaje ndayironse karamurondera ndamusaba mbere ndakubwira jewe nkeneye amajambo tubwira mama wacu jemba mu Burundi uwo tuvukana wunde nibyo ari mu Birigi uri n'ambassadeur muri turi batandatu bari uko idushaka kuza tura telefone imisi yose mama tumutelefona ngo rugu wumva ubwenge ntiburaza nyandikira indirimbo nkeneye ibi nibi indirimbo twe dukeneye gusa yuko yumva yuko tumushigikiye camera tumukunda kuko byo byarabizi mugabo tumushigikiye ko ataca zobura ibintu byose bikenerwa tuzobikora kugira ashobore kutuvugisha guhaguruka no gutaba washaka acarandika indirimbo ubwo ni mama wanje mugabo byahuriranye yuko vraiment jewe ndakunda gutamba n'ukuri ibyo gutamba ndabikunda hamara ncamiragira cyo gituma bavuga ngo nabasani abasani bamwe tabazi reka gushora naje kubiririmba mugabo ntajwi giza mfise mugabo umuziki je ndawukunda kuko mvuga nti umuziki uraremesha abantu ukuye ko uteza imbere abantu mugabo umuziki ndamufata cyo kimwe na sport umuziki uraremesha abantu sport iraremesha abantu umuziki urafasha mu mutwe na sport umwana wanje uwo mvuga mukuru afise imyaka 27 n'umwana afise amezi 6 abo bazungu tuba turajako urabaganga mugabo baranterefone bamupima amaraso baca basanga ibyo makromosome cyane probleme y'amakromosome mongol cyangwa autiste baranterefone bambwira ngo umwana wawe
afise amezi 6 rero ntazovuga ntazogenda byose azobikora yicaye kuri telefone kuri basomye amaraso jewe ico nakoze naciye nja kuri internet ngira imana ngwa kuri site y'abakanadi ivuga iti abana b'aba Trisomie arashobora kuvuga arashobora kugenda iyo problème bagira ama muscle ari yoroshe ati mugabo umuntu ashizemo inguvu akagendera ko arashobora kubishikako urabona biri different y'umuganga w'umupediatre yambwiye ku telefone ico nakoze niki ashenda murondera umupira yapfutse mu mwaka wa 1997 urabona sindashika muri football neza mugabo naciye ndamuha umupira wa football twirirwa turakina ndamwigisha buhoro ndamutera uko mu nyuma rero arashobora kugenda ku myaka 18 afite imyaka 3 ndamujana ku ishuri kora nirirwa muri sport nirirwa ndaba imipira muri télévision n'amakuru arateba aramenyera ubu rero n'umuntu akuze ari responsable uvuga tuti sport haya sport ni gikomeye umuntu urashobora kumurera neza umucishije muri sport umuntu urashobora kumurera neza akagira indero ubicishije muri sport iyumvire kangahe utsindwa ugiye kuri match ya football ugatsindwa bijya bintu byo gutsindwa 3-0 ugacuhamagara ati fair play none wewe utsinzwe nkaho uraza amafaranga washizemo ishavu ufise mugabo kitsinda ukaramutse umuntu ngo ati fair play kwashugene nikiye kintu utokora uzari kurira ibintu hajya rero sport message nashaka gutanga cyane vraiment ndaprofise abo bantu bafise abana bafise ibibazo mukundisha umuziki cyangwa mukundisha sport mbwa sport ni nziza kuko akora umubiri wose